Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ninde abazwa urupfu rwa Edith Nizigiyimana? Hari urupfu rubabaje ruhejeje kuba kandi nateye ubwoba, aho benshi bavuga ko ibi bintu bidahagurukiwe bishobora gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi. Umupfasoni Edith Nizigiyimana yaritavye Imana kuwa mbere uheze igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho yari amaze iminsi 3 gusa apfungiwe ubusa kandi apfunzwe ku karenganyo gakomeye cyane. Iyo ni inkuru tuza kugaruka ko mu donido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ingaruka zikomeye cyane amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ziriko ziragira, aho Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga ko abahuza ibitsina babisangiye bagomba gushirwa ahagaragara bagaterwa amabuye, ariko ayo kari amajambo yababaje abarundi batari bake kandi akaba ari amajambo agiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho imfashanyo zavaga mu bihugu bya Buraya na Amerika zahise zihagarara kubera ayo majambo Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bakabona ko igihe abarundi batazabafashe ingingo ikiza ngo bakore ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye batazigera bagira amahoro, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atamigambi nimwe afise gutunganya igihugu, kandi bikaboneka neza ko gutwara igihugu byamunaniye kubera amajambo ateye isoni kandi ababaje ariko arashikirizwa nawe, ariko bikaboneka neza ko ariko aragira ingaruka zikomeye cyane ku bene gihugu. Byose nyine twabateguriye turaza kwibagaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amabara ariko arabera mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bikaboneka neza ko nyine byose bigirwamwo uruhara n'umushiranganje w'ubutungane. Biboneka neza ko ari umushiranganje adafise ico amazi, aho benshi mu Barundi bibaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye adakura umushiranganje w'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru menshi ahambaye twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Ico usabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ninde abazwa urupfu rwa Edith Nizigiyimana? Umupfasoni Edith Nizigiyimana yaritavye Imana kuwa mbere uheze igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho yari amaze iminsi 3 gusa apfungiwe. Edith yari yinjiye mu Mpimba kuwa gatanu uheze ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 ku itegeko rya procureur wamuha Albert Bucumi. Ibyo Albert Bucumi yabikoze ku mvo zitumvikana, abikora kandi yabimenyeshejwe nuko Edith Nizigiyimana abangamiwe cane n'ingwara ya asima. Imvo yapfunze umupfasoni Edith Nizigiyimana ntiyumvikana. Umuhisi Edith Nizigiyimana yari yitwariwe n'abo basangiye ikirimbo. Edith yari asangiye ikirimbo n'abagenzi biwe bane baza baragurana amafaranga. Umuhisi yari aheraniye abagenzi we miliyoni 16, niko kumwitwarira kwa procureur Albert Bucumi. Umuhisi yafashwe n'igipolisi kuwa 4 uheze arazwa mu gasho ka zone Kinindo, bukeye arerengutswa kwa Albert Bucumi. Umuhisi yarisiguye ko yatevye kwishura ideni kubera amagara yamucitse. Umushingantahe wiwe yarashitse kuri parike arariha miliyoni 4 n'igice, yongera aratanga ingwate y'imodoka y'umuryango kugira azorondere ayasigaye. Ibyo procureur Albert Bucumi ntaco byamubwiye, ariko imodoka yo yarayigumanye kuri parike. Uyu mushingantahe yaratambukambiye procureur Albert Bucumi ko atopfunga Edith Nizigiyimana kandi aziko arembye kubera ingwara ya asima. Ibyo byose Albert Bucumi yabirenze ko afata ingingo yo gupfunga Edith Nizigiyimana. Umushingantahe we Edith yarisabiye ko yopfungwa
mu kibanza c'umukenyezi wiwe kubera yabona ko Edith azogwa mu mpimba. Procureur yaranse kubyumva. Nta muntu apfungwa kubera ideni afitiye mugenzi wiwe. Inyifato ya Procureur Albert Bucumi iragoye gutahura. Hano twobanza kwibutsa ko ibyo by'ibirimba biherutse kubuzwa ni Banki Nkuru y'Igihugu BRB. Mu mategeko ntibirekuwe gupfunga umuntu kubera ideni. Amatungo y'umuntu niyo ariha ideni. Umuhisi ntiyigeze ahakana ideni afise. Imbere ya Procureur Albert Bucumi yararishe ayarenga icakane c'ideni ryiwe. Yaratanze ingwate isumbya agaciro igice cari asigaje kuriha. Edith Nizigiyimana yari afise akazi kamuhemba yoshobora kuriha ayo mafaranga. None ni igiki catumye Albert Bucumi amupfunga marimari kandi akamupfunga ku karenganyo gakomeye cane ku buryo byanamuviriyemwo urupfu rubabaje kandi yari yabimenyeshejwe. Ingwara ya Edith Nizigiyimana yatuma Albert Bucumi yitondera ibijanye no kumupfunga. Aramutse amupfunze naho yari gufata ingingo zituma amagara yiwe atabangamirwa. Ibyo byose Albert Bucumi ntabyo yigeze yitwararika. Yari yahawe iki catuma ategerezwa gupfunga uyu mukenyezi? Albert Bucumi yashaka kukiza iki casumba amagara ya Edith Nizigiyimana. Si ubwa mbere bashikirazamanza bafata binenegwe ibibazo bijanye n'ingwara bigatuma abanyororo bahasiga ubuzima. Muri Myandagaro iheze umunyororo Merveine Shungulryimana yaritavye Imana mu ibohero rikuru rya Gitega yimwe uruhusha rwo gusohoka ibohero ngo aje kwivuza. Umuhisi Merveine Shungulryimana yari yejejwe na sentare nkuru ya Gitega ku igenekerezo rya 21 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023, ariko Procureur General Felicite Nishimezwe aranga kumurekura ngo aje kwivuza. Felicite Nishimezwe yatanze urwo ruhusha ku igenekerezo rya 25 ukwezi k'umunani 2023 yumvise ko Merveine Shungulryimana yahejeje gucikana. Felicite Nishimezwe ntiyigeze abazwa iryo kosa ryahitanye ubuzima bwa Shungulryimana kubera ko nyine bavuga ko ari somambike w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Mbega Albert Bucumi we azobazwa ibyo yakoreye Edith Nizigiyimana canke ni intakorwaho nk'uko byagenze kuri Felicite Nishimezwe? Umushiranganje Domine Banyanyibona ashejwe ubutungane niwe wa mbere abazwa bino bintu biguma byisubiriza mu gisata ashejwe, ariko akaguma yinumiye, aho benshi bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo akurwe mu mabanga kubera amakosa akomeye cyane ariko arakorwa, ariko bikaboneka ko ataco yitwararitse kandi bikaboneka neza ko aba yabigizemwo uruhara rukomeye cyane, kuko atigira afata abakoze ayo makosa ngo abashengeze imbere y'ubutungane amazwe babazwe amabi bariko barakorera abarundi. Tuvuye kuri iyo nkuru y'akababaro, amakuru yacu tabandanirize mu ibohero rya Bubanza. Iterabwoba rya Miburo Pierre Karaveri arongoye amabohero mu Burundi. Ibyaraye bibaye ku ibohero rikuru rya Bubanza nta kananira abahinga. Amasoko yacu avuga ingene umuyobozi mukuru ajejwe amabohero mu Burundi yaraye yishikiye kuri iryo bohero agatukagura umuyobozi mu ibohero amwagiriza ko ashaka kumukuza mu mabanga kugira amusubirire. Ishavu yarazananye ngo ntiryari risanzwe ku buryo yavuyeyo abanyororo n'abakozi basigara bajumarariwe kubera ukuntu yaje afise uburakari bukomeye cyane. Mibiro Pierre Karaveri arababajwe no kuba twarashize ahabona ingene abanyororo batangishwa amahera ngo barekurwe. Icambere cyababaje umuyobozi mukuru w'amabohero Pierre Karaveri Miburo ngo ni inkuru yaciye kuri nombonesha kure ivuga ingene hari abanyororo bo mu ibohero rya Bubanza bagiye baratangishwa amafaranga menshi kugira barekurwe by'agateganyo. Bamwe muri abo banyororo bagize gutanga amahera bongera bagumizwa muri iryo bohero. Hari abandi nabo baheruka kujanwa ahandi kugira ntibaze bafashe mu matohoza. Ayo mafaranga avuga ko yagiye aratozwa n'umukenyezi Chantal Nemezimana ajejwe ibibazo by'amategeko muri iryo bohero. Amasoko menshi avuga ko uyu mukenyezi yabikoranye n'uyu muyobozi mukuru ajejwe amabohero mu Burundi basanzwe bacuditse. Bucumi Pierre Karaveri yoba yaraye yagirije umuyobozi w'ibohero rya Bubanza ko ari we yatanze amakuru kuri nombonesha kuri mu ntumbero yo kumukuza ngo amusubirire. Miburo Pierre Karaveri yagiriza umuyobozi w'ibohero ko yemeye umunsi mukuru w'abanyororo.
Ikindi carakaje Miburo Pierre Claver nuko hari abanyororo boba barakoreye hamwe umunsi mukuru w'ubunani muri iryo bohero. Miburo avuga ko umuyobozi w'ibohero yemeye ko abagabo n'abakenyezi bakorera hamwe umunsi mukuru kandi bibujijwe. Amasoko yacu avuga ko abagabo basanzwe basengera mu ruhande rurimwo abo bakenyezi, aho ku bunani boba basengeye hamwe nk'uko bisanzwe hanyuma barasangira agafanta bahejeje gusenga. Miburo Pierre Claver aravugwa kandi ko yakoresheje amajambo yo gutera ubwoba umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye asanzwe apfungiwe muri iryo bohero. Miburo abona ko Floriano Irangabiye adakwiye kuza araja kwa muganga hadasabwe uruhusha rudasanzwe mu iperereza. Ku bwa Pierre Claver, Miburo Floriano ni umuntu adasanzwe ategerezwa gukurikiranwa n'iperereza aho aja hose. Aho ni mu gihe Floriano agiye kwivuza asanzwe aherekezwa n'abapolisi babiri bamucunze. Ibi bintu bibera mu ibohero rikuru rya Bubanza birakwiriye gukurikiranwa n'abategetsi bo hejuru mu gihugu. Ntibyumvikana ingene abanyororo bavuga ko batangishwe ibiturire kugira basohorwe bikamenyekana hakemerwa amatohoza ariko bikaba bisa n'ibifatwa minenegwe. Ubu ho bigeze aho abivugwamwo ari bo baza gutera ubwoba kugira ngo iyo dosiye inumwe kandi iyo dosiye yibagiranwe. Ibiriko birashavuza abarundi batari bake bakabona ko ingorane ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi cane cane zituruka mu gisata kijanye n'ubutungane. Ariko ababwiye ko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze agiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku bahuza ibitsina bisangiye, aho bamwe bagiye gutangira kwicwa ariko nawe akaba ashobora kugira ingorane zikomeye cyane ko ibihugu bya Buraya n'ibihugu bya Amerika bishobora kugarana akafashanyo bari basanzwe bagenera Uburundi. Abahuza ibitsina babisangiye barafise ubwoba ko bagiye gutotezwa inyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu. Mu Burundi abahuza ibitsina babisangiye babona ko bageramiwe. Ni nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye ko abahuza ibitsina babisangiye boterwa amabuye ku munsi wa gatanu iheze. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu rige iteka rya kera mu Burundi rikorera mu buhungiro riratera ivyatsi vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi rifatiye ko guhungabanya agateka kazina muntu. Abategetsi b'u Burundi bahisemwo guhumuriza baciye ku buserukira Burundi mu Bubiligi. Kubafasha Burundi bashobora kugumya imfashanyo yabo nimba bashaka kudutegeka uwo muvumo. Kubw'ivyashikirijwe na Ndayishimiye, bavuga badatanze umwidondoro kubwo gutotezwa abahuza ibitsina babisangiye bahurikiye mu mashirahamwe abiri LGBTQ mu Burundi bavuga ko batewe ubwoba n'amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Kurwa rwamaka ibyo umukuru w'igihugu yashikirije ni ingorane zikomeye kuri twebwe. N'uruhusha nyarwo yatanze kugira ngo twebwe twicwe. Ayo majambo ararengeye mu bisanzwe akarimbi kandi ntiyovugwa n'umukuru w'igihugu. Keretse ko guhuza ibitsina kuba bisangiye ari ikibazo c'agateka kazina muntu ni kandi ikibazo c'ubuntu, niko avuga. Ikibabaje niko yongera ko nuguhamagarira kwica umurwi w'abantu utabahaye ico bakoze ariko bahoye ico abari. Yisunga amajambo y'umukuru w'igihugu Neva yavuze ko ubugeni bw'abasangiye ibitsina ari umuvumo. Butisi nawe agera kuri guterwa amabuye. Oya ntawabyemera. Nubwo muri rusange tutabyerekana ubu ikibazo gikomeye kuko barashobora kuzokwitiranya umuntu ko ahuza ibitsina n'uwo babisangiye kandi atari we bivuye ku kamo katewe n'umukuru w'igihugu ko kubatera amabuye mu ntumbero yo kumugirira nabi. Tugomba amahoro kandi no gutekana, niko ashimangira. Ntibagira yabo nawe yavuze ibye we arashavuye akavuga ko amajambo yashikirijwe atawayemera na gatoya. Novuga ko bitumvikana ku gihugu citwa ko kiri muri demokarasi. Rero umwidegembyo ntukibaho. Amashirahamwe yacu arashobora kwakwa uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi kandi dufasha abantu benshi mu kurwanya sida haraheze imyaka ishika 10. Turazi ko amategeko ahana abahuza ibitsina bisangiye mu gihe ababikoze bafatanywe itonga, ariko byose bihakwa guhinduka bigafata uwundi murindi. Nibwo bwoba dufise kandi tukaba tubutewe n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza. Abategetsi b'u Burundi bategereje guhumuriza abafasha igihugu b'Iburaya.
mu gihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye yatangaje kuwa 29 Kigarama 2023 ko ibihugu rutura bitegeka ko hoba ubugeni ku basangiye ibitsina kugira ngo bitange imfashanyo ku bihugu bikenye bishobora kugumya imfashanyo yabyo. Uwuserukira Uburundi mu Bubiligi no mu bumwe bwa Buraya yagerageje gusukamwo mabisi. Bisa nuko bimwe mu binyamakuru mpuzamakungu biriko bisigura nabi ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi, niko yagerageje gutanga umuco. Terence Ntahiraja mu itangazo ryatewe ko umukono kuwa 2/02/2024, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyigeze avuga ko abahuza ibitsina babisangiye boterwa amabuye nk'uko bamwe bariko barabivuga. Niko umutegetsi yabandanije avuga. Ahubwo yishura kuri ico kibazo, umukuru w'igihugu c'u Burundi yakoresheje imvugo n'ishusho ngereranyo yishimikije inyandiko nyeranda nka Bibiliya yerekana uburemere bw'ibyo bikorwa bihushanye n'amategeko n'ubuntu mu Burundi. Niko ashikiriza imbere yo guhumuriza abafasha Burundi n'inshuti zabo ko Uburundi ari igihugu kigengwa n'amategeko, aho aca hose gihanwa hakurikijwe amategeko kandi bagakurikizwa amategeko mpuzamakungu. Izo nsiguro zatanzwe nabi ntizakuye ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ku kibazo c'inkoramutima imbere y'abafasha Burundi, kuko ntibyaciye mu nzira yo kandi ntibyashikirijwe n'umuwategerezwa kubishikiriza. Niko bamwe mu bakoresha ivuga hwaniro cane abarundi bashikirije. Ligue Iteka rirateye ivyatsi amajambo y'umukuru w'igihugu ribona ko ahamagarira kwica akarwi runaka. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye kwica abanywanyi ba LGBT+ amajambo nk'ayo ashira mu kaga abanywanyi babo nyine bahuza ibitsina babisangiye, akanashiraho icuka kitameze neza mu bijanye n'ubwigenge bwabo nk'abantu mu gukora ibyo barekuriwe n'amategeko, uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira bwo kwivuza, uburenganzira bwo kudakumirwa. Niko iryo shirahamwe rya kera riharanira agateka kazina muntu mu Burundi ubu rikorera mu buhungiro rishikiriza. Ngibutsa ko ubwo burenganzira bwose bugengwa n'amategeko mpuzamakungu Uburundi bwateye ko umukono. Turiyamirije ubugira kandi imvugo y'urwango ihamagarira kwaka umurwi usanzwe ugeramiwe mu Burundi. Mu gihe hegereje amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka mu mwaka uza, Ligue Iteka rifise ubwoba ko hashobora kuba ingaruka mbi zikomeye. Ligue Iteka ryibutsa umukuru w'igihugu Ndayishimiye ko ibihe turimwo birangwa no kwihanira byibonekeza neza mu Burundi. Muri 2023 iryo shirahamwe riharura abantu 38 bakozweko nuko kwihanira mu Burundi. Iryo shirahamwe rihamagarira umukuru w'igihugu Neva gufata ingingo zose zikenewe mu ntumbero yo gukingira agateka kazina muntu, harimwo gukingira abahuza ibitsina babisangiye nk'abanywanyi b'ishirahamwe LGBT+, aho nyine bariko barabangamirwa cyane kubera amajambo aherutse gushikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu kandi kanya kari buze amakuru arabana n'umutekano, hari ubutumwa bukomeye cyane bwanditswe n'abasoda butanzwe kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abasoda bamusaba gutanga imihoho kuko yananiwe gutunganya igihugu. Ayo nyine akaba ari amakuru turi buze kugaruka ko amakuru yacu, hanyuma wowe ico ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho inkuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.